gutahura ivyo nibaza ko ni igiti cy'umuntu wese kujya ubwa mbere umuntu yatahuye ko ari umunyabyaha akita umuhamagaro w'Imana akatura akavuga Yesu ndakwakire nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye ndaguhaye wowe ube umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Donc ayo majambo nibaza ko nibwo rufatiro rw'agakiza kacu. Rero mu gihe ubona umuntu atangiye kwibaza ko yahitinze quelque part yaribagiye rwa rukundo rwa mbere, yaribagiye cya kindi yatura kuko twatura tuvuga Yesu ndakwakiriye umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Cyo nyine kandi ari n'ikindi gihe umuntu yibaza we ibintu atabirimo ntibigenda neza, arimo n'abayibaza ko ari we tangaza ariko akibagira ko arakaryo Imana imuhaye icyo twita opportunity kugukora. Kandi ico gihe aho abantu bihendera nuko ni gihe gifisa aho gitangurira naho kiherera kibaho imyaka yose kuko Imana ihagurutsa abantu ishaka kubakoresha ivyo yo ishaka banije twe dushaka. Rero mu gihe tutabaye abantu bafise ubwenge bw'Imana cyane umutima wo gusesangura no kumenya icyo Imana ishaka aho hantu benshi barakunda kuyihendera ko cyane bose ushaka kubahiriza umuco w'abantu. Ikinagize kwivuga muri yose hari bagize kumvisha interview y'igihugu bambaza kuri je nyine byo ndirimbo ndababwira ushaka kubaha cyangwa kumenya amateka y'igihugu cyangwa kumenya ahantu nugende ku ndirimbo y'igihugu cyawe n'icyo umenya ivyo igihugu cyemera cyangwa cyizera. Ni nkuko uburundi bwacu haguruka n'ubugabo uri urabibona. Donc ni kuvuga amajambo Burundi bwacu Burundi buhire shinga icumu mu maso urabibona. Donc ni kuvuga ni indirimbo urumva bariko umva shinga icumu mu mashinga gabi ntahe y'ubugabo haguruka urumva donc indirimbo. Donc ni kuvuga ico rero ayo majambo y'indirimbo niyo yerekana ico abarundi bemera, jeje zerekana ingene ibihugu kimeze. Rero ucifata indirimbo y'igihugu cy'ahantu ntuyubahirize donc ni kuvuga kuri jewe n'umengo ntupfuye kubaho hantu kuko nturi kububahiriza bitugize voilà. So naho rero haba ni kuvuga igihe bampaye mahigwe ni ibintu nagerageje gukora kubaha cyangwa kubahiriza ahantu uri. Bakunzi ba Ndufacom TV turabaramukije aho muherereye hose muri ku mpande zine z'isi nk'uko mumenyereye muri kumwe na Fabiola Shimirimana cyangwa Fafa Praise. Rero sinovuga byinshi uyu munsi twatewe iteka ridasanzwe. Twarabwiye ko hano muri Ndufacom TV tuzoguma tubazanira abantu nyene ntitumenyerwa menyere tubazanira abantu kandi beza cyane. Uyu munsi naho twabazaniye umuntu nzi ko benshi bifuza kumwumva. Rero uyu munsi muraza kumwumva, reka sinomuvugira ntibimbere no kumuvuga mu izina, reka yivugire mahoro bakunzi ba Ndufacom. So amahoro y'Imana bane namwe amanitwa Ndubimana nkaba nanjye ndi mu Burundi. Abashimira Fafa Praise cyangwa Fabiola akaba yazitse muri kiganiro. Murakoze cyane. Hama nka David mbega bamuzi ku gikogwa ndazi ko bamuzi ariko reka hari bamuheruka kera David. Rero reka tubwire. Jewe ndi Christo gabe na mbere nkaba nkunda Yesu nkaba ndi muririmbyi yabitanguye kuva nkiri muto muri Sunday school ama igikorwa cy'abandaje nkaba nagize amahirwe yo kurera mu muryango ukijijwe. Ababyeyi banje baratwigishije gukunda Yesu no kumuririmbira no kumukorera mu buryo bwose bushoboka.
Ego mushobora kwegereza ka microphone gato. Yego cyane. Atubwiye ko yakuriye umuryango kijijwe cyo naco ni cyagaciro. Mbega wavuze uririmba byagenze gute? Sinavuze ndirimba ni bya bindi nyene kuko kuririmba ni ngabire, ni ngabire ni ngabire uhabwa utari witeze. Iki kintu rero cyabaye nyene mu buryo umuntu atari yiteze, ariko ibintu nakunda kuva kera ko nakuze mbona abavyeyi banje baririmba muri chorale, urumva so nuko byagenze. Ego mbega ko hari indirimbo tumaze imyaka myinshi tubona, je natanguye kuzibona za 2008 yarimo nari nazimiye nari mubuja n'izindi. Mbega bigaye byatanguye ryari kuja habona kuri réseaux sociaux? Bijya byatangujwe n'umukozi w'Imana Apotre Apollinaire, niba nakoresheje na niwe Imana yahaye ikibanza cyo gutangura ibikorwa byo kuririmba. Rero tumaze guhura na niwe yanyuguriye imiryango, hama kurimba zijya ndirimbo zose ni ibintu nyine nkunda, nakunda kwandika uturirimbo kuva kera. Hama ku byagenze rero harabaye kwicara hasi ndamubwira ko nanjye bise turirimbo umunsi umwe cyane muri studio kudukora. Rero byakurikiye nabonye ari Imana ibikorera yonyine. Amen, amen. Mbega uba winjiye muri studio ryari, bimazemo imyaka ingana gute? Nje muri studio ninje kera kwa hizige imyaka itari mike. Nagiye muri studio igihe Dudu avuye muri South Africa, aje atanguje studio yiwe. So niho twagiye gukora album. Niyo mwatangura gukora album ya mbere. Mbega ku batazi album yawe uko yagiye arakurikirana, ya mbere yatanguye ryari, ufite album zingahe wababwira ko hari ababo babifatiye hagati? Album ya mbere ni wowe nizigira, ari muri Yesu ni wewe niyo nyine kuravuga. Ni album ya mbere iyo nayikoze hafi muri 2009-2010. Ego hama album ya kabiri nayikoze muri 2012, Yesu uri nyishu. Hama album ya gatatu ni Icyongereza, nayikoze muri 2015 ndi muri Australia. Hama iyindi album ya kane nayikoze muri 2012 muri 2020, Icyongereza nayo nyine. Yo yitwa Victory. Kuvuga umunsi ugeze kuri album zine. N'utundi turirimbo nyine two hanze umuntu aguma asohora, ariko album ziri officielle ni zine. Ejo nabaye muri formation ariko iraba inganje y'abartiste, bagiye batubwira ibitandukanye, ibintu bijyanye n'intambamyi, bamwe bagiye baraduhura nazo. Ba Pastor Lopez badushingiye intahe y'intambamyi zabo aho baciye aho bageze. Mbega we nta ntambamyi woba warahuye nazo kugira ngo abadukurikirana bamenye nimba David hageze ko byamworoheye cyangwa hari utuntu yagiye arahura natwo? Intambamyi zabaye nyinshi cyane. Nibaza ko je novuga intambamyi cyane, sinavuze ko ari intambamyi, bisa ko ari intahe. Kuko tuvuze intambamyi nibaza ko tuba quelque part turiko tuvuga ibibazo, ariko tuvyita ibibazo, ariko nibaza ko iba ari inzira Imana ibikoresha kugira ngo gushikane, kugira ngo itugire kuba ibikoresho bizima bishobora kwikorera neza. So ni kuvuga hari umuhamagaro w'Imana, agaca habaho gutegurwa. Donc ibyo bita intambamyi, jesima ko ari intambamyi ndabona nko gutegurwa, igikogwa, kuba umuntu ashitse ashobora gukora neza, kuko mu gukorera Imana duhura n'abantu benshi bafite icyo kuko bita intambamyi. Rero Imana itaguteguye gucisha aho hantu, ahantu utahura abantu,
donc birashobora kukugora ingene ubasaba kuko abantu dukorera baba ari abantu batandukanye mu bihe bitandukanye by'ubuzima urumva rero bakaza bitize kumva Imana apana kumva wewe kumva Imana ikigukoresha rero utari umuntu yateguwe neza birashobora kugorana ingene utanga icyo utegereza gutanga neza ari naho bamwe usanga babivuyemwo bacitse intege abandi si no kubivamo gusa n'ikindi gihe usanga no gushigwa hejuru k'umuntu ikibicika ikibazo kuri we kuko ari ibintu dusengera tukibaza ko tugasengera nk'umugisha washika tutateguwe neza ibyo bintu nyene bigaca bicika donc bigaca bicika nk'ikigwisha kuri twe Pega tuvuze kigwisha mwasigurira neza bariko baradukurikirana. Kigwisha nukuvuga ni bigaca bicika ikintu kigusubiza inyuma. Kubera success yawe gatuma ikuka kubera. Success yawe igatuma wumva umengo wori hejuru y'abandi bose. Wo kumva ari ibintu udashobora kujamwo, wo kumva abandi bantu bose amajambo bavuga umengo nta sens ufise. Ni wenyene kandi ari n'ikindi gihe umuntu yibaza we ibintu atabirimwo ntibigenda neza. Arimo n'abayibaza ko ari we itangaza ariko kibagira ko arakaryo Imana imuhaye icyo twita opportunity ku gukora kandi ico gihe aho abantu bihendera nuko ni gihe gifisa aho gitangurira naho kiherera kibaho imyaka yose kuko Imana yagurutsa abantu ishaka kubakoresha ivyo yo ishaka banije twe dushaka rero mu gihe tutabaye abantu bafise ubwenge bw'Imana cyane umutima wo gusesangura no kumenya icyo Imana ishaka aho hantu benshi barakunda kuyihendera ko cyane bose cyo kintu nuvumenga ni ikintu gikomeye cyane na cyane cyane ko birivuga ko wishira hejuru azoshigwa hasi rero umunsi ikintu ndashaka abantu bagitahura cyane kuko uyu munsi Rosix iramaza abantu umuntu amaze kubona ko hari ikintu ashoboye ko abantu bamwaminiya catangura kubona ko yo kwinyegeza ahubwo ko tozaranye na ikindi arya abantu ofete uzabumva abantu bumva ngo Six ngo arazwi ariko ngo arahitinze si uzwi hehe uzwi nande nimba ari mu kati wanyu cyane nimba sinzi ama views ufise cyane ukungana kacaza kuhitinga cyane ufise success sinibaza ko ari success numva nta muntu yigeze agira success yenze nk'izo Dawidi yagize Dawidi yaragize success nyinshi gihe Goliath numva ariko ugaruka kuri Dawidi uravye Zaburi igice cy'umunani nyine Dawidi avuga ngo umuntu niki aho umwibuka aho umwiyumvira ngo habuze gato umuringanize n'Imana urumva so ni kuvuga malgré icyubahiro na success no gushigwa hejuru byamubayeko ariko cyane akavuga umuntu niki aho umwiyumvira ni kuvuga nicyo gituma tuvuga donc gutegurwa gushira mu kibanza cyo kubona Imana mu bintu byose umva rero umuntu akubwira ngo yahitinze ngo yagize success yaza ko uwo muntu uko bivuga impera yiwe yamaze ngo yarabonetse yego ariko twebwe nituhamagariwe guhitinga duhamagariwe gushyira izina ry'Imana hejuru kwiga Imana yisezeraniye Aburahamu ngo izina ryawe ngo uzorishira hejuru ni Imana hageze kubikora ku bwanyu ntibikora ku bwacu ntibikora kugira ngo twebwe twumve ngo twahitinze cyangwa icyo dusuzugura abandi bantu bose mu gisagara urengana kumva ngo ni wowe wenyine washika ahantu Bibiliya yawe cyangwa igitabo kumva ko nta n'undi woramu n'umuntu ahubwo no kumuramutsa ngo mukore mu ntoki ari kibazo ari umuntu ariko ambwira ejo bundi ngo yagiye ahantu muvuga butumwa ariko avuga urumva ngo Imana amuhezagiye ngo wasigaye asumira muri alimentation agisumira mu isoko none ikibazo kiri donc kuri we yumva ngo no gushigwa hejuru ngo Imana ambwiriye neza ariko twushira muri utwo tuntu duto umugisha w'Imana urarenze
gusumira mu isoko cyangwa muri alimentation cyangwa kugira hiti cyangwa kwibaza ko buri umugisha w'Imana uratungisha kandi nta mubabaro. Oh haleluya. So umugisha w'Imana si hiti. Umugisha w'Imana ni kubona abantu bariko bakizwa. Umugisha w'Imana umugisha w'Imana urenze udufaranga umuntu yoronka, urenze amazina abantu batwita. Umugisha w'Imana umva ni kubona abantu bariko bava mu byaha bagaruka ku Mana. Coma kino kintu abantu twita abantu bageze abantu bahitinze basitwinitize iyo terme bagatahura kino kintu kuri byo hari ibintu byinshi byohinduka nyene, hari byinshi byohinduka gutahura nk'uko turi mu kiganiro siko gutahura ivyo nibaza ko ni igiti cy'umuntu wese. Kujya ubwa mbere umuntu yatahuye ko ari umunyabyaha akita umuhamagaro w'Imana akatura akavuga Yesu ndakwakire nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye, ndaguhaye wowe ube umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Donc ayo majambo nibaza ko nibwo rufatiro gakiza kacu. Rero mu gihe ubona umuntu atangiye kwibaza ko yahitinze quelque part yaribagiye rwa rukundo rwa mbere, yaribagiye cya kindi yatura kuko twatura tuvuga Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Cyo gituma ni indirimbo nkunda cyane, mu ndirimbo nibaza ko nanditse cyangwa nzo kwandika cyangwa abandi bazokwandika niyo muri kantike. Indirimbo ivuga ngo Yesu ndaci wo kumusi nyizana kwemereko kwari wewe Mana yanje nivyo nezererwa. Nicyo jambo rya mbere, Yesu ndacibuka umunsi mwiza nakwemereye kuzona kuvuga byose byuganye ngaho urugendo rwacu rw'agakiza. Kwibuka donc umaze kwibuka ujya munsi ujya munezero najya amajambo twatuye twakira Yesu, ibyo birafekta urumva hiti umuntu kwita hiti cyangwa icubahiro umuntu yo kumva ko yibutse ko Yesu ari we mwami. Nagene kuvuga tugarukana byose tubimushikanira we byo tugaciga gusa abakozi b'imburakimazi dukora ivyo dukwiye gukora nta kindi. Pega nosubira inyuma gato, unyemere nsubira inyuma gato. Hari akantu twaciye ducira hagati byajanye n'intahe kuntu twara woba warahuye natwo mu rugendo. Wocisha ko gato kugira bumve uyu munsi aho David ageze ko hari abo byokomeza kumve bashobora kuba nabo bari muri urwo rugendo bashaka hari abo bifuza kuzomera nagenda uvuge ko kuzomera nka David ariko umwe wese ari special unique. Ariko hari abantu bashaka ko woshobora kubera exemple ukabakomeza ubabwira gato ibyo wahuye nabyo mu majambo make. Cyanaza ko nahuye n'ibintu byinshi uvuga resume nka bikeye nk'ikintu uvuga ati ikintu Imana yaranshoboje ndakirengana ndashika aho ngeze uyu munsi. Imana yaranshoboje kwihanganira ubukene. Nibaza ko ari ahantu ushobora kuba naraciye mu bihe bitoroshe by'ubuzima, ariko niyaza buriya 40 mata 41 ivuga ngo narereye uhoraho ihangane andegera ugutwi yumva tokeka yakambere narereye uhoraho ihangane. Toke ni namajambo nibaza ko yamfashije mu gakiza kandi hagati muri ivyo bihe byose gacu umwizigirwa gacu umuntu amatanye n'Imana ikaba ari cyo gihe cyo kurondera kumenya Imana kurusha kuyirondera kandi ko irondera Imana kugira ngo ushaka kwigukiza ubukene ariko kubera wahisemo kurikira Yesu bati biguma canke byoroha Yesu twaramatanye ampa ndibuka nawe karimbo warakaririmbye niba ntihenze yego umva ampa atabimpa urumva ntakizo ntandukana n'urukundo rwe.
icyo kintu kirakomeye cyane. Hama ikindi kintu nava ko tuza kuri kamera nababajije tibigenda gute ko hari abantu bashoboye kubona stati yanje barambaza ati David aratanga ibiganiro ko tumenyereye abantu be nabo oye gutanga ibiganiro bitaba byoroshe. Mbega niki ubwira abo bantu ko bazi ko abantu badatanga ibiganiro nyene ari ukugara niyo terme bakunda gukoresha. Twe turakurikiye Yesu. Abona Imana mu cyubahiro cyane. Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Usomye mu itanguriro ngene Imana yavuze umucyo ubeho. Imana yavuze yavuze ijoro ribeho. Imana yavuze izuba ryakiriza umurango. Yaravuze iyo Mana y'ubushobozi mu cyubahiro cyayo. Si nibyo gusa bigeraho yivugana n'ibiki byose ngo tureme umuntu mu ishusho yayo. Imana niyo yaturemye, iratuzi ma faiblesse yacu, iratuzi combien turi faible, turi abanyabyaha, ariko muri icyo cyubahiro cyayo yaramanutse iza kubana natwe. Urumva nk'abakurikiye Yesu niwe karuriro kacu. Urumva Yesu niwe numbero, niwe dukurikira, niwe exemple twakore. Rero peu importe icyo umuntu yoba ari ntigishobora kumubuza gusaba le peuple, kuko twebwe turiho kugira ngo dusave abandi. Umva ni ukuvuga abantu Imana dushize imbere niwo mugisha wacu. Ni ukuvuga ntabahaye umwanya n'ubuhande. Urumva kandi sinibaza ko Imana iduhamagarira ngo duha abanyecyubahiro gusa icyubahiro cyabo. Imana iduhamagarira guha bose nk'uko Bibiliya ivuga muri Yohana igice cya 3:13 ngo nk'uko urukundo Imana yakunze abari mu isi bose. Yavuze umva abari mu isi bose ko ariko gwatumye itanga Yesu. Yavuze ngo iko Imana yakunze bamwe yamireka abandi, yavuze bose. Rero nk'abakurikira Yesu siko natubwe tuhamagarira gukunda bose. Cyubahiro umuntu akagishira hasi akamenya ko ari Imana yakimuhaye. Cyubahiro ufise utahawe n'Imana. Ntacyo twibwe je na wewe turi uyu munsi bitigeze biva mu kiganza cy'Imana. So nicyo gituma je gukorera abandi bandiko ndahimbaza Imana. Amen. Hama hari ikindi kintu nashaka kubaza, hari umwe yigeze kukibaza turi muri seminaire imwe abaza kukijanye n'abantu bamaze gushika kure nk'abaririmbyi, kukuntu surtout twebwe abajournaliste cyangwa undi muntu ugira umuronke ufise ahantu uca yarakibaje ntiyakironkeye inyishu. Sinzi namwe ko muba mufise abantu nyene ku buryo umuntu abakeneye abanza guca ku wundi muntu nk'abo muganira bamaze kuvuga igituma bikora. Sindabibonera inyishu nanje nashaka n'abadukurikirana baronkereho inyishu. Nanje ndakubaza umunsi twavugana je na wewe ari undi muntu waciye rero sinzi uzobandondere basi muri mu bandi batubarize mwumvize ico kintu cyo kivako. Oya ofete abantu turatandukanye. Hari ikindi gihe ofete bivana n'ibintu umuntu yitegura yipanga. Ni nka kujya twoza muri studio wanyu, sinibaza ko mwakora ikiganiro n'umuntu ngamutigeze mu bitegura seko sibyo none mutigeze mubipanga ugacubwira mu brother wacu hari ngo bana ingo tugire gutya usanga nafise ndi gahunda. Donc nibaza ko foko dushika ahantu twese siko dutahura nimba nakujya ko bidashoboka. Suko nagusuzuguye kuko abandi baca bavyita cyane suko nashaka ko tugikigana ari gihe usanga umwanya nawo ofete. Hari ikindi bato gikunze kuba harya abantu ducako, hari igihe umusaba ikiganiro gaca kugira ngo mpa link ya TV yanyu
wumva peut-être ngira ivyo ntitwovyinjiramo cyane ivyo aba ofete okay ngaho siko hari ibiganiro umuntu agira ugasanga umuntu ariko agira montage hari ibintu bimwe bimakuramo agaca agira bimwe ugasanga ikiganiro cyose yafashe ibyo we ashaka kubw'inyungu ziwe ugasanga wewe message yagiye ajya imbere siyo wari witeze ofete baguhaye message atari wowe watanze kuko wowe wari kuvuga ibintu ikintu wavuze maybe arakantu wavuze nk'ikintu ushaka guhanura cyangwa utabonye ko genda neza ugasanga ujya kwagira ijya montage nawe agaca afatira ajya nyene kubw'inyungu ziwe yagasanga we inyungu ziwe ariko yibagiye ko na wewe ingene ivyo bintu byava bisoka rero ugasanga biri mu bintu bituma kenshi cyane bamwe ebana babivamo ibintu by'ibiganiro akavuga je ibiganiro ntabeza kwinjira mu cyangwa sinza ayumva so nivyo niba bisigura ko abantu baratandukanye nabivuze cyo kuvugira abantu bose yego ariko kimwe gusa nibaza ko habaye gukorana neza nta muntu matugira ikiganiro rero nibaza message nashaka ko bumva nashaka ko haba communication entre abajournaliste n'aba baririmbyi aba bamenyesha makuru tumenye ingene twitwara mu gutanga ibiganiro cyangwa mu kungene dusohora ibiganiro hama abaririmbyi nabo batanga ibiganiro byoroshe ndibaza hari message tuba dushaka nko ndarose David ndibaza ko hari abantu bashaka kumwumva kandi benshi mutama wacu Apollinaire hari benshi bashaka kumwumva ariko ejo yari karavuga ikintu kijanye n'abantu bamusiripre na mu biganiro ariko sinzomusiripre nzomusaba ikiganiro je simvumbura n'abajournaliste siko nibaza ko mu gukora neza kugira ngo habe kumvikana no kwitaba ubutumire ni vyiza ufise ikiganiro ukarubika nk'ibibazo hakiri kare cyangwa umuntu yitegure urumva ni vyiza ko umuntu yitegura akaza yamaze gufata umwanya wo kubitegura neza azivyo aza kuvuga urumva kuko ari igihe umuntu afatirwa kuri kamera siko kamubwira ikintu ugasanga nawe nigeze yitegura ntayiza kwishura ugasanga kamera iri on za umuntu ariko yediti aza kugira montage yeditinga hariya kubera nujya mwanya wo kudidinganya warimo we acha ushiramo yanje gituma kenshi usanga benshi batavyemera ko nyine turabakeneye hari byinshi bafise byo gutanga hari byinshi mufise byo gutanga nimwe bantu batubanjirije muri gospel nimwe bwe tuvuga ko muri fondation ya gospel hari benshi bariko bararuka ku bwinshi ariko muri aba legend niko numva babivuga ego bisigura nanje senagira murakize nazumva ngo ba legend kavuga bakitire bisigura iki ico kintu ngira ngo tuzogitohoza dutebe tugitore cari ico ariko Bibiliya ntivuga aba legend ivuga abayizi abahizi mu kwizera siko birivuga abo tubona bakoreye Imana yagurukije muri Bibiliya ibitabahizi nashaka gato kumenya madimisi ndiko ndaraba turashimana ko naharaje ubuhinga ngurukana bumenyi David twamuheruka kera hano mu gihugu cacu c'u Burundi ahetse igihe kitari gito atari hano ariko Imana nibaza ko igutwaye hano naho bikeneye ko hano bumva ubutumwa turabona Imana iriko iragukoresha mu buryo bw'igitangaza hari igikogwa nabonye indirimbo muri kurarimbana muri benshi cyane kuri terrain nini cyane tuvuga ati wow Imana ikirakoresha abantu Australia naho bakeneye kumva ubutumwa mbega kijya gikogwa cagenze gute ko je nawe numenga nyene kiragoye gutahura umuntu mu gihugu gasanga nyene Imana yamuhaye jambo urumva Imana ikoresha ibishaka umwanya ishakiye ego rero
ari ibintu Imana ikora nivyo nitotangiye tuvuga Imana ari byose ikora ibikora ku bwayo twebwe tubaye disponible tukaritegura tukipanga neza nta kabuza yego Imana atukorera yego so ibyabaye rero hajya n'umugisha kandi byengene ndabibona nk'ikintu nyene cabaye kugira ngo David amenyekane ariko ndakibona kijya nk'ikintu Imana yakoze kugira ngo undi mwana uyu munsi ashaka kuba ariko ashaka kubifuza kuzoshika ahantu abone ko bishoboka birashoboka kandi jewe responsibility yanjye ni kubikora neza kuko mba ndiko ndategura inzira y'abandi bose sinivyo gusa n'igihugu canje nabanyegereye donc ni nko kwinspira en même temps ukabura umuntu umva afise message shaka gutanga kuko akaryo kose Imana iduha foko tugakoresha neza mbega byaraboroye mugishikayo kwiyadapta ku mico ko nibaza ko igihugu kirinde kwizera ko atari ikintu coroshe igihugu utavukiyemwo ushitsemo ukuze bagaca bakwizera ku gikorwa nka kiryaye twabonye so ikintu kiba gihari ajya ari ikintu nibaza ko kenshi cyane twirengagiza tudaha umwanya cyangwa tudashaka kumva cyane igihugu cyose wojamo ahantu hose uzojaho ku isi ni nk'uko ugiye mu muryango w'abantu ari ikintu cyitwa kubahiriza umuco w'ahantu kubaha abantu peu importe ico bibaza ko wowe cyangwa n'umunyabwenge kurusha abandi ariko respect indero kubaha icyo kiri mu bintu nibaza byabaye nk'urufatiro nushoboza kumva kwifatana no kuvuga urubahiriza umuco w'ahantu kandi ushaka kubahiriza umuco w'abantu ikinagize kwivuga muri yose hari bagize kumvisha interview y'igihugu bambaza kuri je nyine byo ndirimbo ndababwira ushaka kubaha cyangwa kumenya amateka y'igihugu cyangwa kumenya ahantu nugende ku ndirimbo y'igihugu cyawe n'icyo umenya ivyo igihugu cemera cyangwa cyizera ni nkuko uburundi bwacu haguruka n'ubugabo uri urabibona donc ni kuvugana amajambo Burundi bwacu Burundi buhire shinga icumu mu maso urabibona donc ni kuvuga ni indirimbo urumva bariko umva shinga icumu mu mashinga gabi ntahe y'ubugabo uhaguruka umva doni indirimbo ndagana kuvuga ico rero ayo majambo y'indirimbo niyo yerekana ico abarundi bemera jeje zerekana ingene ibihugu kimeze rero ucifata indirimbo y'igihugu cy'ahantu ntuyubahirize ndagana kuvuga kuri jewe n'umengo ntukwiye kubaho hantu kuko nturi kububahiriza bitugize voilà so naho rero haba ni kuvuga igihe bampaye mahigwe ni ibintu nagerageje gukora kubaha cyangwa kubahiriza ahantu uri urumva so ni ikintu gikomeye cyane gikomeye rwose kurusha n'ibyo umuntu yo kwibaza yego indero aho uri kamenya kwiyadapta kamenya abantu baho ibyo bakunda ntuze ngo urumva ngo abazungu bameze gutya singo n'ingene bameze urashaka kutabikunda ni nkuko nabo badakunda iby'iwawe kuko wowe nturi Imana ngo urumva amashingiro y'abazungu ngo arasinziriza ariko Imana irihagira yarabakijije kuko Imana mu bihugu byacu dukiza ari tukibaza ko kubera ngo ari gihe usanga abantu bakubwira ngo urumva ngo abazungu ntibakizwa urumva ngo nitse tukijije indi yakubije ni iki cemeza ko wowe ukije kurusha abandi urumva atari ufite umva gukizwa gukizwa ni igikogwa cyo mu mutima kandi hari ibiranga ibyerekana agakiza ni vyama byampwemu yera basanga murakubwira ko akijijwe ariko aracyabesha umva gacha kubya kwa kijijwe agera muri eglise akavuga mu ndimi ariko ntazi kwihana urumva
urumva ariko kubera nyene ibintu bishuha bigashuha gacavuga ko kije ariko gakiza ka emotion yego sa umuzungu nawe ntashushe nkawe ariko ari mu ijambo ry'Imana sindiko mvugira umuntu numwe ivyo ni ibintu nagiye mbona kumva ngo urumva ngo abantu bagiye burayi ngo baca bagu abantu basura gakiza no sivyo ico ni kinyoma ico ni kinyoma ni nkuko ushobora ko buri ngaha ngo dufaranga duke ibizi gacuhera ntibibaho ashavyama vyabaye kabisa umva nuri kubera ko utavuga ngo yo kwego utabivuga ivyo urumva ntadu tubona kwari ngari ku muntu yagenda ahantu urumva ngo yaguye ngo yagize no sivyo agakiza kari personal kandi sinabaza ko ari umuntu afise uburenganzira bwo gucira ubundi rubanza kizigirwa cacu ico n'igikogwa cy'Imana mu duca urubanza ntaraza abantu kuvuga twebwe Imana iduhamagarira guhagarara kuba maso kugumya ico wahawe umuntu wese ubwite ciwe Bega witeguye ko ingabire yawe iguma idukorera hano ko natwa mu Burundi duhakeneye nka bene mwebwe turabakeneye canke witeguye gusubirayo ukitegura kuzogaruka ikindi gihe kugira natwe udufashe hano mu gihugu nk'ubu turiko dukora ibikorwa bizoba vuba kwa gatanuza ari conseil yone gutwa Suisse dîner de gala izobera kuri Zion Beach kuva 18h yani kuvuga twatumiye abantu baza amafamiye hama tuzogira n'ikindi gikogwa kuri jardin public cyo twise live experience aho twugura imiryango ku muntu wese aza tuzohimbaza Imana aho rero aho asha izoba ari itariki 25 kandi dufite n'abatumire benshi batandukanye bamwe mu gihugu cyacu abandi mu Rwanda yahama ikindi donc ivyo biheze tuzogira n'imyanya y'ibiganiro n'abaririmbyi Bega zijya izo programu kwari zibiri ko hari abantu ngo ndababarize bumve ko nababarije ikibazo natumwe ambarije ngo ndabarize ngo programu yo kuri Zion Beach ngimeze gute uko ari zibiri nige kuri Jardin Public baho umuco nibaza ko badukurikirana bose iyo kuri Zion Beach yo abantu bazoriha kuko n'amakuple canke umwe wese kugiti ciwe n'amatike sponsor urashobora kudushigikira kuko ni ibintu twari uburyo bwinshi cyane urumva nuko turiko tubitegura hama donc iyo ari programme twashatse kugira aho abantu bazohura dusangira amadushinga intahe duhimbaza Imana hama kuri Jardin Public niyo tugura imiryango ku muntu wese kandi ku buntu ko dushaka duhure dufashanya twese hamwe nibaza ko umuco bawuronse kandi cyo nk'ikintu kidasanzwe hari abantu bamaze igihe mazibisi nkunda kuri Facebook iyo babonye ibikorwa birihishwa hari abantu bumva umenga ntibabitahura ariko nibaza ko ari benshi babitahura kuba maze gukurikirana ibiganiro byacu ndamaze kugisigura ico kintu ku bantu batagitahura burya evenement isama era menshi cyane burya nibaza ko najya mutangisha atajya adakwiye kugira ngo icyo gikorwa kibe dutangisha nakwire cyo rero bari bakwiye gutahura nicyo gituma iyo umuntu ariko ategura ibintu nk'ibi nk'umuntu adukurikirana canke adukunda ikintu cya mbere yokora kujya ku mavi akadusengera yego hama ikindi naco ubiyumbi 5 ushobora guhezagera n'ibihumbi 10 canke 6 canke 7 umva icyo ukora cyose biradufasha natwe Bego cyane ibikorwa na cyane byari bikwiye gushigikirwa kuko benshi bamaze igihe bakivuga turakeneye kubona gospel yo mu Burundi igera ku yindi ntambwe nibaza ko ari benshi babinyotewe ibyo kandi yamaze ofite nibaza ko urumva ngo gospel mu Burundi bwasubiye inyuma ariko reka twige gushima na gato tuye kunezererwa akaryo kose
Imana tukanezerere. So kandi c'est ça le secret. Sinzi icyo bari bavuga ngo dushaka gospel mu Burundi itera imbere, sinzi icyo babisigura exactement, kuko ubutumwa bwiza ntibwigeze busubira inyuma n'umunsi kandi buzosubira inyuma. N'ubutumwa bwiza iyo ubutumwa bwiza mu Giswahili nasema habari njema, ni inkuru nziza. Amara kandi ubumenga utubazo nitwisha ariko tugiye kurangiza, naye numva umenga ibibazo iguma bizi ibibazo uko tubaronka dukeneye nyene kubabaza, ariko ndabona ko umwanya usa n'uri kuraduherana. Mbega ko hari benshi bariko baravuga ati hari ibibazo bimwe nagiye ndabona ejo batanze mu kiganiro muri formation des artistes twarimwo, bavuga bamwe ati intambamye dufise basi ngo bakeneye kubona live abantu bazi ibintu by'umuziki, abantu bazi byinshi babitangiye imbere ngo bakabona live ngo babaje imbere ngo atari kuri réseaux sociaux, ko murakora kugira ngo ibyo bintu bize birakunda ngo baronke aba mentors. Ivyo birashoboka, nico gituma ikiyago ni cyiza cyane. So ivyo turiko bitegura nibaza ko tuzobivuga mu gihe kiri imbere, aho tuzohura hama tugire imyanya yo kuganira. Nibaza ko tuzovugana mu madetaye, kuko nkanje ku giti canje imyaka maze hanze y'igihugu ari ibintu byinshi cyane ahashe kuba narize nabitahuye ibindi nk'ivyiga siko, kandi nk'umwana yavukiye mu Burundi ugaca mu bihugu nk'ivyo binateye imbere bifite ubuhinga, bifite amateka. So haba byinshi, kandi n'ikindi nibaza ko anarose n'akaryo ko kuvyiga ko naravyize mu ishuri. So ufise ikintu ushobora gufasha, rero nibaza ko tuzobironka umwanya. Ibintu byose nibaza ko tubyiteze cyane, kandi dushima no kuba biriko biraba tukabaronka tukababaza. Nibaza ko n'ikindi gihe muzoduha akanya ko tuba dufise byinshi, igihe mbene Eliya cyane Elisa agira atandukane na Eliya yamubwiye ati gusaba icyo agomba akamusaba umutamana, ariko hariho abasaba imitamana kugira ngo igihe muzoba nyene mutakiriko murakora naho kugira ngo bazokoreshe imitamana. Ndavyibaza ndize akimanizo duha akanya. Yego, kazo kanyuma numva mfise nabaje ku bibazo kuri kote zose, ndumurivye nkongera nka umujournaliste, ariko aho hose ndahagarara, kandi ibibazo byose biza byaba iby'abajournaliste biranyafekta, byaba iby'abaririmbyi bikanyafekta. Hari ikibazo kijanye no kukuntu haba ama evenement, hari bamwe usanga badahabwa akaryo ngo bagiye bagiye kurondera amakuru, ugasanga ngo bariko barafatwa nabi. Mbega bigenda gute? Gufatwa nabi sinzi ko gufatwa nabi uko ariko navyo sinibaza, kuko urabona muri kumukora ikintu nka evenement, hagati muri evenement umuntu abashushe umutwe uburi mu bintu byose. Rero ugasanga umujournaliste araje nigeza n'infama kwaza kuza. Iyo abantu bafite n'ivyabindi, iyo ikintu kivuze kare ebandaza kuba mpari ingo kare mitegure, haba ikibanza cy'abajournaliste nimba n'amabaje bamenye kuri yaje. Donc asanga concert itangura, reka mvuga itangura 16h, umujournaliste yashika 18h cyangwa 17h, acavuga n'umujournaliste mu mikiganiro. Man, itegure neza, umva bivuge kare, hama tubipange, umva ni washika tuzikuza gushika kenza bakumwanya kwanza. Bakumwanya, hama ikibanza cyawe kisoba kiri haja baje yawe izo byaye kuraje tu gukora journaliste ushaka kwintu byose bigenze nk'uko ushaka. Bibagiye ko naho ari urutonde ruhari. Urumva, so kumvikana bafite byose byugariye kumvikana. Yo nibaza ko azogenda, hari umugani bacanga ukuri gushira mu kuyaga. Baza ko apa y'abantu yuko abantu baja kwidoga no kugira ibintu bijya, nibaza ko abantu bagiye baraganira kandi nibaza ko imbere yuko widoga
ishyire mu kibanza cy'ujya wundi kwanza ko ari igihe ushaka kwitegura umuntu ariko inibifate ushyire mu kibanza cy'ujya muntu ubu wibone uri hajya uri kubiruka muri ibyo bintu umuntu ashoboye kubuza kwiduga nta muntu ashaka kubuza umuntu kwiduga ariko imbere y'uko widoga cyangwa uciye ubundi rubanza ishyire mu kibanza cyiwe umaze kwishyira mu kibanza cyiwe usanga kwimba umidogera cyangwa kumujija bigabanuka rero ndibaza ko umuco bawurosa nawe bazoshishikara kuronka plus azoba kuyaga ibintu byose bizogenda biratora umurongo hama twe tubaye turisabira muri Ndufacom TV tuzoba tuhari muri narahariwe ni muri narahariwe concert soge ibihe byiza shaka cyangwa nakaje ko gutumira abantu muze guhimbaza Imana kabisa turi muri repetition turi dukora urumva nyene ko birarenze repetition kumva ni myanya butazi shaka chapo shaka nyene rero nukuri turashimye gose bakunzi mudukurikirana nukuri turashimye gose kwakira David muri Ndufacom TV ni ikintu kidasanzwe rero ndibaza araduhaye umuco ku bintu byinshi yari kutubwira byinshi ariko umwanya nyene n'umwanya mwijurungira niho tuzoba dufise umwanya wo kuganira nkuko maze igenda babwira kino gikorwa cyo guhimbaza kigizwe n'ibi bintu turiko turumva hano tukumva ubuzima bw'abantu atubwiye byinshi ku kijanye n'ukuntu abantu bakora ibintu uko bifata uko batari uyu munsi abantu benshi si muri uku kuririmba gusa abantu bariko bashaka ibyubahiro umuntu akumva abantu bomuhomarika nimba afise akintu hari Imana imushize hejuru gato gacomva umenga abantu bose bomuhomarika abonye n'ubutamuhaye ngira icubahiro bakabipfa ariko si uko vyari bikwiye kugenda ndibaza David naramwubashe numva nciye bugufi ndamwandikiye message nkabona aranyishuye TikTok wamubaza ikintu akakuvugisha ucamva uwo muntu kwera ari wo gutinya rero n'abantu bose numva nubabwira ukeneye kubahwa Israel mbonye niwe yaririmbye ngo nimba ushaka kugira ibyiza ngo ukeneye icubahiro nagenda bishakishe gukora ibyiza udacogora rero icubahiro umuntu si wakironda ariko abantu barabona ko akwiriye icubahiro sinzi ko hari akajambo gato kugira turangize gato ni kugushimira numva fafa praise no gushimira umwanya wanyu no gushimira abakunzi bariko batwumviriza no gushimira Imana kubwo Burundi n'abarundi amen nkundire nshimire n'udukamera umukameramani wacu n'umuproducteur mwiza cyane uzora indirimbo yanje nakoze itasi nicuza ari beshe maze igihe bambaza ngo iyo ndirimbo ninde yayikoze iyo ndirimbo yakorewe hehe abantu benshi barashimye amasanamu iyo ndirimbo wayikoze umuntu hano ariko aradukamera mwitara hikezi rero nawe tumushimire ariko arakora neza cyane nubwo nyene ngira ngo atari benshi baba baramumenya ariko arakora neza cyane nawe tumushimire cyane dushimire n'abadukurikirana dushimire David Nduwimana umurundi ariko yagiye hanze mu mahanga kuturonderera nyene ngira ngo azotuzanira ibintu nkuko ariko arabitubwira abaririmbye ndibaza biteze ibintu bidasanzwe rero numva ntobandanya byinshi muzotumwanya nitwasubira kuba sawa mani guhezagire cyane shimira abakunzi ba Ndufacom TV ciao